Reka subiri ndabaha ikaze rero shuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza ku munesha kuri mukunda cyane ngo rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze ko muri rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imunesha kuri mukunda cyane imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabaha ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba n'amakuru abayiri wavuga mu mihinga itandukanye. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu mihinga itandukanye. Ndabaha ikaze kandi mu makuru tugira tubashikirize kuri uyu mugoroba n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe rero imigambwe yatanguye kwimyiyamamazo mu matora yimirije ngaha mu gihugu cyacu Burundi, haba y'abashinga amateka, abajenama b'amakomine ndetse n'ay'amakuru murantunga n'ay'abakuru b'imitumba. Amakuru rero dufise nuko bamwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu ngubu ngo bariko barankirwa kwiyamamaza, ndetse ibiriko biratera agashavu abanyagihugu, bakavuga ko bariko baradodoberezwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD utipfuza ko ngo abandi banywanyi biyamamaza. Ibi kandi biruko mu gihe amatora abura iminsi mike ngo atangure. Abanyagihugu rero barashavuye kandi barababaye cyane, bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi udaha uburenganzira iyindi migambwe ndetse n'abigenga kwiyamamaza. Mu makuru duhawe n'amasoko yacu rero yuda cyane nuko uwahoze arongoye umugambwe uri ku umugambwe CNL ariwe Honorable Agathon Rwasa, bimushikiye kuri iri joro birateye ubwoba n'ishavu ntangire ku banyagihugu na cyane cyane abahurikiye nyene mu mugambwe CNL inyankamugayo, na cyane cyane abakunzi ba Honorable Agathon Rwasa. Nkuko biriko biravugwa rero yabahuye n'isanganya rikomeye, kuri ubu aciye anyarukanwa kwa muganga. Naho Koberoho, umupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga, biravuga ko woba ugiye gukora amasaha 28 kuri 28 kuri wa 14 Rusama 2025. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye ari kumwe n'umuyobozi w'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR Emmanuel Mbonihankuye baragendeye ikigo OBR co ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga. Umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko intumbero nyamukuru y'urwo rugendo yari iyo kurabira hamwe ingene OBR yo kuri uwo mupaka nyene yokora amasaha 28 kuri 28, ndetse no kwagura amabarabara yo kuri uwo mupaka, eka ndetse no kurabira hamwe ingene abakozi bo kuri uwo mupaka bokora n'ibibazo bokoroherwa n'ibibazo bafise. Mu guheraheza rero urwo rugendo, umushikiranganje Nestor Ntahontuye yamenyesheje ko bagiye kwagura aho ngo abakozi bakorera ndetse no gusanura ibiro, kwagura amabarabara hamwe ndetse no korohereza abakozi. Umushikiranganje yizeza abantu baca kuri uwo mupaka ko bagiye koroherwa, ndetse ngo n'ikigo OBR cinjiza amafaranga menshi kurusha uko vyahora. Mu gihe amatora yimirije muri umwaka wa 2025 mu gihugu cyacu c'u Burundi, ibimenyesha amakuru vyigenga birafise impungenge inyuma y'itangazwa ry'amabwiriza mashasha yo gukurikiranira ibikorwa vy'amatora na CNC. Bujumbura kuwa 14 Rusama 2025, inama nkuru ijejwe gukurikirana ibimenyesha amakuru CNC yarashize ahabona kuri uwo wa 13 Rusama ingingo zigenga ingene ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine bitegekanijwe ku itariki ya 5 Ruheshi bizokwirikiranwa n'ibimenyesha amakuru. Ni igisomwa kigizwe n'ingingo 27 zigabuye mu bigabane bitanu, ikaba kandi igamije gutsimbataza ukudakumira, ukwishira n'ukwizana mu vyumviro hamwe ndetse n'amahirwe angana kubimenyesha amakuru byose. Ariko mu bigo nganda z'ibimenyesha amakuru vyigenga ngo iyo ngingo yatumye haduka ibibazo n'impungenge zikomeye. Nkuko ingingo ya 3 ibivuga, ibikorwa byo kwiyamamaza bizoshobora
gukurikiranwa n'ibimenyesha makuru byose haba ibya leta canke ivyigenga. Ariko ingingo ya 4 itegeka ko ico gikorwa kigirwa ku buntu, ibintu abayobozi benshi b'ibimenyesha makuru bigenga babona ko bigoye cane gushikako, na cane mu gihe igihugu kiri mu bukene bukomeye. Ikindi kintu kitumvikanwa ko kumwe ibimenyesha makuru vya leta ngo bizotegerezwa kuronka uruhusha rwa CNC imbere y'iyugururwa ry'imyamamazo. Naho ingingo ya 5, iyo ngingo ngo ikaba rero ibonwa nko gukandamizwa ndetse ubwigenge bw'ibimenyesha makuru. Mu binyamakuru vya leta abakandida ngo bazohabwa umwanya ungana. Ingingo ya 7 igabuye hisunzwe intumbero ya seni imaze gusohora urutonde rw'abakandida. Naho ingingo ya 16 iragabisha gucererwa iminota 10 bizotuma uwo mukandida ngo atakaza uwo mwanya. Naho ingingo ya 24 nayo irabuza guhagarika ubutumwa bw'amatora ngo busubirizwe n'amatangazo canke ivyo kwamamaza. Ni mu gihe kandi ingingo ya 25 yemeza ko ivyavuye mu matora bizotangazwa gusa uko vyemejwe n'abajejwe kubitunganya inyuma y'ukugara ibiro vy'amatora. Iyi ngingo ngo yashizwe ko umukono muri n'umukuru wa Seni Esperance Ndayizeye, ikaba rero igamije gukingira ukudakumira mu bijanye n'amakuru y'amatora. Ariko nk'uko bamwe mu bamenyesha makuru bavuganye n'ikimenyesha makuru cacu ndetse n'imonesha kure yacu ya Isange TV, bavuga ko iyi ngingo ngo bayibonamwo ukudohoka guke cane ngo uguca intege. Mu gihugu gito oco mu buseruko bwa Afrika y'ubuseruko, aho kuronka amakuru atandukanye bigoye, izi ngingo nshasha ngo ziteye amakenga. Bamwe mu bahinga mu bijanye n'ibitumaatumanako batanguye kwibaza mbere ko ngo batazokurikirana imyiyamamazo yose ngo kubera uburyo buke, gutyo ngo ubahirize amategeko mashasha. Mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza bibonwa nk'ingirakamaro kuri kazoza k'igihugu, ubwigenge hamwe ndetse n'ubutandukane bw'amakuru birahakwa guhura n'ingorane zifatiye ku bisabwa n'intwaro, kuko biremereye ku bw'igice c'abari muri ico gisata. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko. Ryari iteka n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mwanyi tubana amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukuru cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuba amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politike, mu nkino, mw'iperereza, agateka kaze na muntu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano. Reka rero mbakengurukire mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, badukurikira bari mu makungu ya kure nkaha ndetse n'abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi ijya nino ku isi yatandukanye. Ndabashimiye rero, reka mbabwire ko turaza gusubira amakuru araza kubagezwa ko mwijoro ayo kuri isa tubaye tuyazuzereye ngaha. Turaza gusubira mu bandanyiro mugira ibihe byiza mweba mwanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza 5 kuri 5. Reka ndakwibutse niba utaravyonda sabone na partage ubanze uvyondeko kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kugushikiriza kuri imbonesha yanyu mukuru cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakura amatohoza kugira ngo umwanya n'umwanya tuba tumaze gutereka ko amakuru kuri imbonesha kure yanyu ya Isange TV aze acara bashikira umwanya n'umwanya kandi 5 kuri 5. Nikaromba shimire ko mwari kumwe murabana natwe amakuru twari turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tubasozerere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubagezweho ko kumbonesha yanyu mukuru cyane nimwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakonewe amatohoza mu bisata bigiye bitandukanye.